arashikiriza ivyaranguwe na leta mu mezi 6 aheze, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yarerekanye ko ikena ry'ibitabo vy'inzira ryavuye kw'itangwa ry'isoko ryahorana ishirahamwe ry'abahindi rihabwa irindi shirahamwe rishasha kandi ku kiguzi gito. Ku bwa Gervais Ndirakobuca, abarundi borema ko ivyo bitabo vy'inzira bitazosubira kubura ku bavyifuza. Ishirahamwe Contec ryaronse isoko yo kudukorera amapasiporo ku myaka 5. Iyo myaka 5 ya mbere irahera, risaba ko ryongerwa imyaka 5, bararyongera, mu nyuma ryongera risaba ko ryongerwa imyaka 5, tuja muri zuguruzuguru. Tuja muri zuguruzuguru gushika mbere byahavuye bongerwa imyaka 2 n'inusu. Mugabo tumaze umwanya wose w'urukwegane twagize nabo muri leta, tuza kubaza izo pasiporo iyo zikorerwa, twaza pasiporo igurwa ngahe, bakanga kutubwira ivyo ari vyo. Mu nyuma niho twabonye ivyo ari vyo. Robuke ya pasiporo kajya kabuke vierge kagurwa amadolari 200. Uno musi aho twaronse buke twayironse ku madolari 12. Avec la société nshasha yagiraniye amasezerano n'ubushikiranye n'intwaro hagati mu gihugu, nari bitiri zosubira kuba. Turindireye dernière livraison ya Contec y'ama pasiporo 50,000. Nizo pasiporo za nyuma tuzoba twakiriye za Contec. Mu nyuma tuzosigara dukorana n'iyo société nshasha ariyo ziraduhereza impapuro z'inzira, kandi nizeye neza ko atari bitiri zosubira kuba. Twakoranye n'abantu bagoye ba komisionnaire, mugabo naho nyene n'abakomisiyoneri twakoranye, ariko natwe nyene tubise mu Rwanda. Uguza turavyemanga. Ubwo sabo bahindi bazanye iyo mitwe natwe twari twarasize mu mitwe yiwacu cyangwa ivyo no kuvyemanga tukavyemanga, kuko haje wemeye ko agwaye abari katera ariko arakira na bukere. Ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo Parsem rirashima iyo ngingo, rivuga ko abarundi bari barindiriye igihe kinini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe yizera ko n'igiciro c'ico gitabo kizoca kigabanurwa. Ubu rero inyishu twayumvise mu bisanzwe, abarundi bagowe n'ubunyonyezi n'igiturire vyaranze ayo masoko yo kuza baratanga abo bantu bazana amasoko yabo bahinde baza gukora amapasiporo, tukaza kuyagura ngira ku giciro kinarenze. Urumva kataba kagwa amadolari 200 ukaraba pasiporo yigwa mu Burundi, kandi wararaba uri kurakompara ibiciro abarundi bagwiriwa ko pasiporo ugacuraba n'amafaranga ahandi pasiporo icigugwa, ukabona neza yuko hariho ubudasa kandi bitumvikana. Urumva wasanga ngira yari amahera azaragabanganwa n'abantu. Twizere ko leta iyo ngendo yuko ibintu nk'ivyo bigiye hagaragara bikagaragara, tutokama tuvuga ngo turabona ko twabigizemo uruhara, hama babikoze bahoma bidagadagira. Ubwo koko karashize ngani mu gihugu c'u Burundi, abantu baremereze umuziga barundi babatubikisha wavubi babasahure, usanga ariko bari bananya birenganira. Nyinshi y'umushikiranganje rutanga icigwa guca haba enquête iraba neza ivyo byabo bahindi ngene yo soko yaje nibiki abagizemo uruhara kumbure bagafatirwa ingingo bagahanwa. Hanyuma twizere rero ko igiciro ca passport coca kinagabanuka, kuko urumva ayo mafaranga je numva ari n'amakeyi. None ivyo bindi iyo kudorovye iya $12 yo kuya $12 yoza kuzana ry'amafaranga ngana kuriya kuri ku giciro ca passport gute? Turabisavye rero turatakamba, dusabe rero iyo vya passport bije ku mugaragaro, ico giciro bazopropose iyo societe nshasha dufatiye kuri iyo $12 tukimenye. Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2021 niho abasaba ibitabo vy'inzira batanguye kubibura. Aho hari inyuma y'amezi 5 amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Contec Global ryakora ivyo bitabo yahagarikwa. Kuva ico gihe ikorwa ry'ivyo bitabo vy'inzira rikaba ryari ryarashizwe mu minwe y'ibiro bijejwe imbibe PAF.